ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana amakuru n'ibiganiro bya radio Haguruka yo kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 10 Mukakaro 2025 nk'uko musanzwe mubimenyereye n'umwanya wo kubashikiriza amakuru aho ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Perezida w'igihugu cy'Ubugande Museveni yafashe ingingo yo kugurura imipaka ihuza igihugu ciwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yugaye kuva muri Ruheshi mu 2022. Abarundi nabo bakaba babona ko hakwiye kugururwa imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda mu ngendo yo gushira imbere inyungu z'umunyagihugu. Indero mu Burundi iguma itituka aho n'abana batatu b'abavyeyi Reverend Pasteur Denise Nkurunziza niwe avuga ko urugero bigeze ko ruteye ubwoba. Bamwe n'abandi bakabona ko umugambwe CNDD-FDD n'ubutegetsi bukomoka ko vyishe indero y'ugwaruka iyo ntwaro ngo irakwiye gusezererwa. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro Ineza y'Imana kuri mikro muriko mwumva ni Nancy Mutoni, mu buhinga bw'ivyuma hari Obe Felix Irankunda. Ido ni mukanya kaze. Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze. Mwari mwaje kuvyumva mu ngingo nkuru. Perezida Yoweri Museveni yafunguye umupaka wa Bunagana n'iyindi ihuza igihugu c'Ubugande n'ibice vya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 10 Mukakaro 2025 umupaka wa Bunagana wafunguwe ku mugaragaro n'abayobozi bo mu gihugu c'Ubugande bahagarariwe na guverineri wa Kisoro Abel Bizimana aherekejwe n'abashinzwe umutekano. Bizimana yaramukije abanyagihugu y'Ubunagana abasobanurira ko politike idakwiye guhagarika urudandazwa rukogwa hagati y'ababa mu bihugu byombi, bityo ko ari nayo mpamvu uwo mupaka wafunguwe. Yamenyesheje ko anezerejwe n'uko umupaka wuguruwe, ico gikorwa kikaba kigiye gutuma abantu bongera kudandaza. N'indongozi ico kugurura uwo mupaka bari baragisavye ngo kuko urudandazwa ataho ruhuriye na politiki, abantu ngo bipfuza kubana bagasangira ivyabo ataho bahagaze hejuru kuko indongozi zikorera abanyagihugu. Perezida wa M23 akaba n'icegera cy'umukuru w'ihuriro AFC Bertrand Bisimwa yashimiye Museveni yafashe ingingo yo gufungura imipaka yose ihuza Ubugande n'umuseruko bwa Kongo, agaragaza ko indongozi nyayo nka Museveni ishira imbere abanyagihugu n'inyungu zabo. Bunagana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenzurwa n'ihuriro AFC M23 kuva muri Ruheshi 2022. Ico gihe leta y'Ubugande yafashe ingingo yo gufunga uwo mupaka mu rwego rw'ubudandaji igamije kubandanya igiriranira umubano mwiza na Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo z'Ubugande General Muhozi Kainerugaba akaba ariwe yari yaraye atangaje ko Museveni yategetse ko umupaka wa Bunagana n'iyindi yose ikora ku bice bigenzurwa na AFC M23 ifungurwa. Mu bundi butumwa General Muhozi yafatiye ku itegeko rya Perezida Museveni yasavye indongozi z'abasirikare bose bakorera muri ivyo bice byo ku mupaka kwemerera abantu kujabuka bagakora urudandazwa mu bwisanzure. Abarundi batari bake nabo baribaza ryari bazoronka indongozi nyazo zizirikana ko zizokorera abanyagihugu zikareka guhungabanya inyungu z'abarundi, imipaka hagati y'ibihugu cyabo c'u Burundi n'u Rwanda igafungurwa. Ibiziga bidasiba gutorwa hirya no hino mu gihugu birababaza cyane bamwe mu banyagihugu. Abanyagihugu bo muri komine Cankuzo baraye babonye ikiziga cy'umukenyezi cyatowe mu murima w'umuceri, bavuga ko biteye agahinda kadasanzwe. Ngo byaboneka ko uwo mukenyezi yabanje gushurashuzwa imbere y'uko agandagurwa bunyamaswa, n'amatohoza ariko akogwa ngo hamenyekane abakoze ako kabi. Abanyacankuzo twavuganye bavuga ko ataco azoshikako nk'uko ngo n'ayandi bama bumvise baheruka bayumva hakabura umuco. Basa abarundi bose gufatana mu nda biyumvire uko bagarukira umutekano wabo, biboneka ko utitaweho na leta ihari mu gushiraho indongozi zitwararika umutekano w'abanyagihugu muri byose. Inkuru na Dondo Diemba z'umutima.
kuri uyu wa gatatu mu gitondo c'igenekerezo ry'icenda mu kakaro 2025 ku mutumba Nyabisindu komine Cankuzo niho hatogwa ikiziga c'umukenyezi w'imyaka irenga 50 mu mwonga mu murima w'umuceri. Abakibonye bemeza ko cari cuzuye ko ibimenyetso vyerekana ko yishwe nabi. Vyaboneka kandi ko yoba yabanje gushurashuzwa imbere yo kugandagurwa. Amaraso menshi akaba yarakikuje ikiziga, ikimenyetso kiboneka ko yishwe mu buryo budakunze gukoreshwa mu kugandagura abantu. Umugabo wa nyakwigendera akaba ari we yatanguye gukorwa ko amatohoza kuko akekwa ubwa mbere kuba afise uruhara muri urwo rupfu. Umukuru w'umutumba Nyabisindu aremeza ko umugabo wa nyakwigendera ari we wa mbere akwiye kwikekwa ko ibijanye n'urwo rupfu. Abanyagihugu benshi begereye ahaba uwo muryango baremeza ko hari haheze amezi atari make umugabo n'umugore babanye nabi. Hari n'abavuga ko bishoboka ko umugabo ashobora kuba yatanze impera ku bagandagura umugore wiwe, yamara nta cemezo na kimwe kirashobora gushirwa habona canke uwikekwa wundi arahagarikwa. Abanyagihugu b'Inyabisindu bakaba bababajwe cane n'urwo rupfu, bagasaba ko ubutungane bwikubita gashi bukora ibishoboka umuco uboneke kuri urwo rupfu. Abaharanira agateka kazina muntu nabo nyene basaba amatohoza yihuta kandi arimwo umuco, bakanavuga ko amabi afatiye ku gitsina yabaye ndanse mu gihugu. Ni mu gihe mu mitumba abakenyezi benshi bahohoterwa ariko bakaba bashima kuguma binumiye. Naho amatohoza ku rupfu rw'uwo mukenyezi ariko akogwa ngo hamenyekane abakoze ako kabi, abanyacankuzo twavuganye ariko batashimye ko dukoresha amajwi yabo, bavuga ko ataco azoshikako nk'uko ngo n'ayandi bama bumvise baheruka bayumva bigahereraho. Basaba abarundi bose gufatana mu nda biyumvire uko bagarukira umutekano wabo, biboneka ko utitaweho na leta ihari mu gushiraho indongozi zitwararika umutekano w'abanyagihugu muri vyose. Indero y'urwaruka rw'Uburundi itera itituka ku rugero ruteye ubwoba, aho abana batacubaha ababakurira. Ibyo bivugwa na Revera Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza, akaba anarongoye ishirahamwe Fondation Buntu. Mu gihe uwo mukozi w'Imana avuga ko uruhara runini ari ubw'abavyeyi bo kubera akarorero keza urwaruka, bamwe n'abandi babona ko intwari ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD yamaze konona urwaruka rw'igihugu mu kugwigisha ibya politike, cyane cyane ibijanye no kuba ibiswi by'inkona hamwe no kwanka abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Intwaro ititwararika indero n'akazoza keza kugwaruka ngo niyo gusezerera. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Umwe mu burorero butangwa na Revera Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza, akaba narongoye ishirahamwe Fondation Buntu, mu vyerekana ko indero y'urwaruka itera itituka ku rugero ruteye ubwoba, no kuvugira hejuru hamwe no kutubaha abakurira. Mu kiganiro tujijuke c'ishirahamwe Siepe caciye kuri Radio Izere FM ifise icicaro mu gisagara ca Rumonge ku munsi wa mbere w'iyindwi igenekerezo ry'indwi mu kakaro umwaka wa 2025, Denise Bucumi Nkurunziza asigura ko inyifato y'urwaruka rwa kino gihe itandukanye cyane n'inyifato y'urwaruka rwaho hambere. Indero y'urwaruka uno munsi mu gihugu cacu c'u Burundi jewe ndabona isa niyatitutse, urabibonera mu mvugo. Abana ubu kuntu bavugira hejuru, tuge twakuze kivira yuko umwana asemerera mu kuvuga, mu guhamagara umuntu. Abavyeyi batwigisha kongorera ukuntu abana bifata imbere y'abantu bakuze, nabyo nyene biragaragaza ko indero yatitutse. Ntange nk'akarorero nk'umuntu akuze kera, ubonye ahagaze wewe wicaye intebe zake, umwana niwe wa mbere yibwiriza agaca hagatebe umumama akuze. Ivyo twakunda kubibona nko mu rusengero, umumama yashitse atevye, wewe ugashika akaruka gufise intebe, wararaba inyuma ukabona hariho umumama akuze ahagaze, ukibwiriza ugahaguruka ati ngo wewe wicare. Ariko uyu munsi umwana muto yahuga kugira ngo mbisa biyari intebe yanje. Ibindi bigaragaza ko indero yatitutse, gutakaza ubuntu kw'abana bakiri bato, mbere ugasanga baratwawe n'izi mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo byose biratuma umwana atakaza indero.
Reverend Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza avuga ko abavyeyi benshi baja mu bikorwa bakibagira kuba hafi abana babo ngo bamenye ivyo biriwemwo kutaronka abo barabirako ngo nivyo bituma abana bagenda baratakaza indero. Jewe notera kamo abavyeyi kugira indero y'ugwaruka isubira igira akanovera. Abavyeyi turabifise nk'uruhara na twebwe kuko burya umwana wese agira uwo yigirako. Abana burya iyo tubavyaye bigira kuri twebwe, uretse ivyo batwigirako hariho n'ivyo tubaha twebwe nk'abantu bakuze bafise ivyo bazi. Twategetswe kubaha ivyo tuzi vyiza bibagirira ikimazi kugira ngo bagire indero nziza. Rero abavyeyi turakwiye guhaguruka tukabishira ku mutima tukavyitwararika, kuko uyu munsi abavyeyi hari igihe usanga atakwitwararika bakagenda iyo mu bikorwa vyabo, bataha bakicira mu kabare, bataha bakicira mu bagenzi. Hari igihe basanga n'abana baryamye ntibamenye ngo biriwe uku, ntibamenye ngo bize, ntibamenye ngo bakoze amadevoir. Ugasanga abana baratakaje indero, ntibagira n'uwo barabirako kubera abavyeyi bababona gake, ugasanga ntibafise n'uwo barabirako. Byari bikwiriye yuko abavyeyi baba hafi abana babo, babarabe ivyo bakora, ivyo bavuga n'inyifato. Birakwiriye ko abavyeyi baba hafi kugira ngo baze baramama, kuko abana bariko barakura hari ivyo bataba bazi, ni umuvyeyi wo kuvyigisha umwana. Mu gihe rero uwo mukozi w'Imana avuga ko uruhara runini ari urw'abavyeyi bo kubera akarorero keza ugwaruka, bamwe n'abandi babona ko intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD yamaze konona ugwaruka rw'igihugu mu kugwigisha ivya politike, cane cane ibijanye no kuba ibiswi vy'inkona hamwe no kwanka abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Intwaro ititwararika indero na kazoza keza kugwaruka ngo niyo gusezerera. Amatongo menshi ya leta aho ari ahabwa abanwanyi b'umugambwe CNDD-FDD ngo bayaranguriremo imigambi ibateza imbere. Abanyagihugu babivuga batanga akarorero k'itongo ryo kurimamwo umuceri ryatanzwe na komine Gihanga rihabwa koperative ingufu z'umukenyezi y'abakenyera rugamba ba CNDD-FDD. Sylvia Nizigama ari mu bahawe kuba abashinga amateka bo kuva mu 2025 gushika mu 2030, akaba narongoye umuhari w'abakenyera rugamba ba CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura. Aremeza ko uwo murima bawuhawe na komine Gihanga ni mu gihe bari baramutse bimbura ku ncuro igira kane. Dusanzwe turi abakenyezi b'abakenyera rugamba bahurikiye muri koperative ingufu z'umukenyezi. Twararimye rero agaceri hano ku buringanire bungana hegitara n'inusu, akaba uno munsi twari turamutse tuza kwimbura mu ntumbero yo gushigikira ibona kazoza y'igihugu cacu Uburundi bwifashe muri 2040 n'Uburundi buteye imbere muri 2060. Mu by'ukuri nk'uko umuvyeyi wacu Sebarundi bivuga, ubumwe bwacu n'ingufu zacu twabanje kugira ubumwe, hanyuma dushira ingufu hamwe turashobora kuruma umurima nk'uyu, kandi kubw'ingufu zacu nta deni ry'umuntu twatse. Twaraje turakora turashiramo n'uburyo hajya bw'inama byama bigira Imana. Uyu murima turiko turarima mu by'ukuri so twakose ni umurima twahawe na komine Gihanga ngo dushobore gukora, kuko leta yarafashe ihangiro ry'uko abantu boja hamwe bagakorera hamwe mu makoperative. Natwe rero nk'abo mu muhari w'abakenyerarugamba twarahavuye turaja hamwe turashinga koperative yacu ingufu z'umukenyezi, kandi tugeze ku ntambwe ishimishije, kuko iki kirimo cyaba kigira kakane. Turiko turabitegura neza kugira ngo tuzoshike kure. Nabijya leta umuvyeyi wacu yadushiriye nk'ibandi y'abakenyezi, tugomba kwagura kuko twaramaze kugira koperative. Twaragiye no kwandikisha kwa noteri, turafise nife, turafise na registre de commerce. Tugomba rero gutera intambwe tuja imbere kugira ngo iyi tubere baze yo kugira ngo dushobore kuzoshika ku bitwifuza. Sylvia Nizigama hamagarira abandi bakenyezi kuvana n'imigenzo ya kera ivuga ko bakenyezi ari abanyarugo bakora basahirize mu iterambere ry'urugo, bigabanye amatatsi yo mu ngo aturuka ku bukene n'ibindi. Uwo mukenyera rugamba asigura bituma umukenyezi agiye hamwe n'abandi atera imbere mu kurikirane. Abakenyezi by'ukuri batarajijuka ngo baje habona, no bahamagarira kuvana n'imigenzo ya kera ivuga ko umukenyezi ari umunyakigo. Turago
tugomba by'ukuri ko abakenyezi bo muri kino gihugu na cyane cyane abo muri ino ntara yacu ya Bujumbura boba abakenyezi b'ingufu kandi bashobora gusahiriza urugo. Aburya ayo matati menshi dusanga mu ngo ava kenshi ku bukene. Iyo rero umukenyezi nawe mu rugo akora kugira ngo aterere mu iterambere, urugo rugira amahoro, usanga ata matati ahari. Mpamagarira rero abakenyezi bo muri ino ntara ya Bujumbura gushira ingufu hamwe, bijukire amakoperative, baje hamwe n'abandi, kuko ibigiye inama byama bigira imana kandi nyamwigendako ntari mirimo henshi. Turifuza ko abakenyezi bose bogira bofundika ifundo rikaguma n'inoti ikabiriko, ku buryo umukenyezi adashaka kwifuza amavuta yo kwisiga cyangwa ngo yifuze ikandambiri cyangwa ngo agume azeyinze umugabo wiwe. Umukenyezi nawe agira icyo aterereye mu iterambere ry'urugo, ata mwana yashobora kwirukanwa kubera minerivare, kubera umwana abuze ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 5, umutama atahari umukenyezi nawe agashobora kubitanga. Mpamagariye rero abakenyezi bose kwijukira kuja hamwe n'abandi, kuko barahakura ubumenyi butari buke, bakanahakura n'uburyo bushobora kubafasha kwiteza imbere, bagaheza bagateza imbere n'igihugu. Ikindi nohamagarira abakenyezi nuko bokwijukira korora ibitungwa bito bito, kuko ugiye mwishyira hamwe bakaguha ibihumbi 200, ucugura urukwavu hama rukabyara, ukadandaza ukagura ingurube ikabyara, ukadandaza ukagura inka. Murumva ko abakenyezi mu minsi iza dushobora kuba tuzoba dufise n'imiduga ikora mw'ibarabara, abivanye n'umwete n'ubwira bw'abakenyezi. Murakoze cyane. Abakurikiranira hafi politike y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bavuga ko atakindi bushira imbere atari gucamwo imigwi abanyagihugu bafatiye kuri abo bakenyezi b'umuhari w'abakenyerarugamba ba CNDD-FDD bahawe itongo, ngo nta bandi bakenyezi bahurikiye mu wundi mugambwe atari CNDD-FDD boja hamwe bakagira koperative, basabye itongo rya leta bakoreramwo boheza bakarironka. Basaba abakenyezi hamwe n'abarundi bose kwiyunga bakureho intwaro ya CNDD-FDD ibacanishamwo mu kutabafata kumwe. Dusabe babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma imbere yuko dutandukira igice ca nyuma gihariwe ikiganiro. Nabyo nyene mwari mwabyumvise mu ntango y'uno mwanya w'ikiganiro Ineza y'Imana kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 10 Mukakari 2025, gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya ikigabane c'10 kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 4, mugishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitega 2. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro Ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya igice ca 10 umurongo wa 3 n'uwa 4. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. None muzogira mute umunsi muzoshikirwa no mwirandura rivudutse kure? Muzohungira kuri nde ngo batabare? Kandi muzobitsa hehe ubutunzi bwanyu? Nta gisigaye atari gucishwa bugufi mu mbohe canke guhindikiranywa mu bishwe. Yamara naho nyene uburake bw'Uhoraho ntiburahwama, ariko ukuboko kwiwe kuracabanguye. Amen. Imana yacu nishimwe. Ni ijambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi rivuga ngo uzohungira hehe kuri wa munsi. Cuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro Ineza y'Imana, numvise uyu munsi ari iri jambo twosangira. Yesaya yariko arahanura abantu bari barananiranye, bikoza ibyo bishakiye, batari bacubaha Imana, batari bagica bugufi. Ico bakora gusa muri ico gihe kwari ukwiba, kwari ukurenganya abantu, kwari ugusahura n'ibindi biteye isoni. Yesaya rero yitegereje abona abantu bo muri ico gihe nta kintu bagitinya, arababurira, arababwira ati igihe kiraje kandi kiregereje, ko muriko muriba, ko muriko murica abantu, ko muriko murasahura ivyabo. Imfuvyi zabaye nyinshi, abapfakazi babaye benshi kubera mwebwe, ariko ntimucubaha Imana, ntimugitinya icaha n'igisa naco. None muzohungira hehe? Ninde muzohungirako ngo batabare? Kandi ubwo butunzi muriko muriba mwiyegeraniriza ko, mbega muzobubitsa hehe? Aterega igihe kiraje kugira ngo umuntu wese ahembwe, uwakoze neza ahembwe, n'uwakoze nabi ahembwe. Imana yacu nishimwe cyane. Arababwira ngo nta gisigaye, erega nta gisigaye atari gucishwa bugufi mu mbohe. Aterega nta gisigaye
atari uguhanwa abakoze ibyaha bafatwe bafungwe Imana yacu dutabare cyane ati n'ingero zibiri abakoze ibyaha bazofatwa bafungwe canke bahindikiranywe mu bishwe nabo bicwe nkuko bisha abandi Imana yo mwijuru dutabare cyane aravuga ati amara naho nyene uburake bw'uhoraho ntiburahwama atari ku kuboko kwiwe kuracabanguye hejuru yanyu inkota yo guhana iri hejuru yanyu Imana yacu dutabare cyane cuti mugenzi uri kuranyumviriza Imana yacu ni nyembabazi Imana yacu ni nyerukundo kuko ntipfa guhana nkuko abandi bose babigenza Imana w'umuntu wo mukoshereza akagira ko aguhana ariko Imana yacu ibitwara gake gake kugira ngo abantu bayo irabe ko yobagarura Imana ishimwe cyane uyu munsi rero inshuti mugenzi nanje nkuzanira ijambo kugira nkubwire ngo uce bugufi kugira nkubwire ngo wihane kugira nkubwire ngo uhinduke imyitwarire yawe urayizi imvugo zawe urazizi ibyo ukunda n'ibyo wankura bizi none rero inshuti yanje hitamwo uhitemwe ibyiza kugira ngo ejo hawe hazabe heza ariko nuhitamwe ibibi ejo hawe hazoba habi nyene Imana yacu idutabare cyane inshuti mugenzi rero kuranyumviriza Yesaya yaburira aba bantu nuko yari yabonye ko byarenze urugero bigeze kure cyane niko bimeze no muri iyi minsi abantu ba kino gihe ntibagitinya kwica abantu bakabasahura n'ivyabo ntibagitinya kurenganya abantu ndetse bakanabapfungisha bakamara imyaka n'imyaka bari mu ibohero niyo mpamvu rero nshuti mugenzi kuri uyu munsi ndakuzaniye iri jambo rivuga ngo mbega uzohungira hehe kuri wa munsi yego uwo munsi uregereje nshuti mugenzi gerageza uko uri kose uhinduke mu ngeso zawe uhinduke mu myitwarire yawe uhinduke mu mvugo zawe kandi bizogira akamaro kuri kazoza kawe nshuti mugenzi eheraba uyu munsi hari abantu benshi biringiye ubutunzi bwabo kandi ubwo butunzi babukuye mu busuma hari abantu benshi biringiye ubutunzi bwabo kandi ubwo butunzi birashoboka bakaba babukuye mu bwicanyi hari abantu benshi uyu munsi badatinya gukamisha amacakubiri y'ubwoko hari abantu benshi uyu munsi badatinya gukamisha amacakubiri y'intara hari abantu benshi uyu munsi badatinya gukamisha inzankano rero nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi nagira nkubwire ngo nawe ntube muri abo bantu bazobura aho bahungira bazobura aho bahungishiriza ibyabo bakabibitsa nshuti mugenzi gerageza bitsa ibyawe ku Mana kandi Imana izokubikira ibyiza ntabwo izokubikira ibibi nshuti mugenzi rero ugerageze aho uri hose wirabe wisuzume ni wewe wiyizi n'umutima wawe uko umutima wawe n'umucarubanza kuruta ibindi byose ijesho ry'Imana rirabona uko riri hejuru ya byose ribona nibwina mu mutima niyo mpamvu rero nkubwiye ngo uyu munsi gerageza uhinduke birashoboka ukamaze imyaka myinshi cyane satani yarakuboheye mu bwicanyi birashoboka ukamaze imyaka myinshi cyane satani yarakuboheye mu macakubiri y'ubwoko n'ay'intara birashoboka ukamaze iminsi myinshi cyane satani yarakuboheye mu gwanko n'inzigo n'ishari ariko uyu munsi nkuzanira ijambo rivuga ngo mbega uzogira gute hamwe wa munsi uzoshika ukiri muri ibyo gerageza uhinduke rero ube neza Imana ikwishimire igusubizeho umutima igusubize mu ruhongore rw'abana bayo Imana yacu nishimwe cyane kandi ihabwe icubahiro ni ijambo ry'Imana rero numvise uyu munsi twosangira ivuga ngo uhinduke kugira ngo uwo munsi ntuzobure aho uca ntuzobura aho uhungira ntuzobura aho ubitse ubutunzi bwawe kandi ico nkwifurije nuko wogira ubutunzi buciye mu kuri budaciye mu manyanga budaciye mu bwicanyi budaciye mu gusahura kandi nibwo butunzi nyabwo nibwo butunzi bw'umugisha Imana yacu nishimwe cyane birababaje kuba uri kurarengana aho uciye hose umuntu yabona wambaye neza akavuga ngo ziriya mpuzu yambaye zavuye mu byo yibye birababaje kubona uri kurarengana waba uri kugenda n'imodoka umuntu akavuga ngo iriya modoka yavuye mu bwicanyi yishe naka amunyaga ivyiwe none heraba asigaye ari umutunzi biragahera mu izina rya Yesu Kristo nuko murakoze cyane Imana yo mwijuru ibaho umugisha abariko mwanyumviza mwese mu kino kiganiro ineza y'Imana ndabifurije kugira ibihe byiza n'amahoro tugiye gusenga Imana ugira neza Imana ugororotse ndagushimiye kuri Imana ugira neza kandi uri Imana y'amahoro ngushimiye ineza yawe ngushimiye ko wewe wamuburira abantu bawe kugira ngo ntibaze bapfe rubi none rero nyemerere mwami umuntu wese yumvise iri jambo mu izina rya Yesu Kristo kiganza cawe kimukoreko kandi uhoraho uri mwijuru iri jambo rigira aho rimukuye naho rimushitsa haba mu kwizera mwami Imana haba no mu nkomezi uzobukoze nyakubahwa
nyemerera rero ushire ikimenyetso ku muntu wese yumvise iri jambo kugira ngo mwami Imana ashobore guhinduka uri mu bibi ahinduke yinjire mu vyiza kugira ngo azogire iherezo ryiza uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo senze nizeramwo amen.